Jana ndi kuriti sana chaje ko zacengenda kwa kamikro ministre nyakubanya mbabarire janja kinye n'imigabo ndamunga bagira abandase bavyinshi kaje jena bamibarabara mugo jewe mujama yavuze ngoza umuduga pu aho naje mvuga nateye crib ujya atari ngaha mu Burundi atake bufise nyene ahandi mu Buganda mankazi kwa amafaranga n'imvura ya amafaranga mbafise mu Buganda ndaguteye cyo genda mu bitaro none ndavuga ati aha rero samavye nzohakura Baoden niwe dogiteri w'umuziki niwe bigire biki niwe abandi nuko nona Mkombozi yaje kandi hariya yari yibere mu macungu ntiyakora udakora ni atari ni wari yikora ibintu byo muri saro ibintu vya guco gusa si byiza kuvuga akazi kundi muntu uri muramurengera karindwa ndadekonye Drogue rimwe na rimwe naradandazanye n'amaganja kwaje umugore wanje yari afite imyaka 45 yari umukecuru akaba fo mvuge vyo nakora imvura eguru pamaroberi mvuga kuri turi imvura itemerewe no guhita turi imvura cyangwa leave me alone nize ndirimba zoririmba nkazijya zizovuma nkazijya nibizokuga. See you people. See you tonight. Kubone kumugorobere. Jori gari je. Sasta kanda matanga. Mwe burira. See you. Black TV abakunzi bayo mugere sabone. Na subscribe. Bye. Come. Na jeje wanga kumuchanganya. Guys, what's up? Are you cool? I guess you're being good. I guess you're cool. www.blacktv.com. Instagram, Facebook, sanatakiwa datso na kimwe ukasama kwa tandoka vamwe Black TV. Come big on the mic, ndikona rubambu kuri kamera. Ino musika twagagatse kandi mu gahembo Black TV. Ho tuzanye abatumi bashasha, abatumire novuga bamaze igihe kire korakora, abwe n'aba legend n'abandi n'aba legend bashasha ko bifata. Soza kwakira mu kabwa muze kumviza ivyaba ivyo tuzaniye. Imbeko tubakira kwa tubutse kandi ko studio ikuri recording imiziki ni Black Records ni studio mbwa amateka ushaka gukora indirimbo zimeze cyane audio imeze cyane ushaka gukora publicité ushaka gukora indirimbo ushaka inozo zose ya gospel yabiki Jesu yifise no gikazo nk'ibiti kandi Black TV ngambwa Gasenyi usanga mu Gasenyi ku mashura kuri Paulina nugo cyo turondera 20 time cyangwa kabazi ana Black TV ni hehe bose barahaza nungamba ka gace ndazi ko ta utoni dutakara karibu cyane mu kigano cyacu kino munsi dufise umutumire atumire babiri namusa abandi ni Titus cyo kimwe na Baoden Dan. Welcome guys. Yeah, thank you. Mezeneza. Turashima cyane. Titus. Yes. Batera cyatekeje nkake. Yeah, kujya niko nawe. Yeah. Miss yours. Yego. Guys, karibu rero. Merci. New Baoden. Yeah, how are you? Baoden, jeni mda kwake muri Black TV. Titus wewe tumaze kwega byinshi. Aga musi jeni nubwo ati namateka gese kwa kwanda kwake muri Black TV. Asante sana kana nje ndabishimye kana numva nanje namateka kuri jewe. Uyumva gute? Yeah, numva nisanzure cyane ndanezerewe kanasindana nabonye murafite na studio nziza. Ikora ama audio. Nabonye mufise ahantu heze numva ni kuryama hashashe. Nikuvuga na ahantu hanejeje cyane gose menga ni mu paradiso. Kuvuga vyanezereje nabonye umwanya wanje sinawutaye ni wapfuye ubusa. Nanje hari cyo nagiye nabonye niyunguye ko cyane. Kwa nabonye nagomba gukora audio nziza nabonye ho nzotumbera. So numva nezerewe tu. Guys, abantu hungu babiri bacu dufise nga nyafise indirimbo novuga indirimbo imeze cyane ifise n'ititiri igwe no gutahura ubwayo ni ititiri twa igwe gisiguriye mbe ndakivuze neza aho kuna kuzamanya sinzi yonga ubagize sinzi kubaze Baoden cyangwa Titus igwe ko ndiko sikirundi cyangwa je Baoden we akuda kuguru titi tuzaza utanze we haje muri Tanzania tu nta handi bari bavuga Kiswahili hadi naoni Kiswahili ubwo ruri ntibaruvuga hari naje narufashe ko nyene gusa ndaje gisigura mugabo gusa nagifashe ko nuziti waratutse mu cyangwa baramutuka oya nshobora kuba barandendereje nkakivuga nkabona baramfunze baramfashe ariko kuko sije nakizanye bichazanye jamaa yangu hapa na Baoden we yaragiye ibihugu byinshi kondusha Baoden
ubwo ntatukanye oya wapi bisanze igwe gisigura wewe nyene mugabo uvuze ati wewe biratandukanye wewe nyene na wewe igwe ni kuvuga ati wewe kuvuga wewe mukobwa kuba ni urukundo wewe mukobwa ni kuvuga wewe nyene nta wundi nawe cyo byumva wazi ko ugaba ikisoka tuzi ko ari Romeo igwe mwavutse ngandi Romeo yitwa igwe oya sigura yitwa kazi guca igifyori cyane ntazi cyo yitwa Namwege mama simbero Romeo vi twenda kumubaza gute kandi twebwe twaririmbye ibintu twateguye twize twamenye ikiganda wewe nk'umuhe na Romeo nkuma simbe wazi ico igezina ryaje isigura zina giwe nawo mubanza kumubwira ati yasinda kusigurira kwereka jiko ko ndabitse ndambwa ati igwe ni wewe igwe nuriya ni kubivanye naho nabaye dufate ngo urabona nk'imana mu kiganda imana igitutsi gikoma cyane gose ubabwiye imana ni kintu bumva nabi nk'ikintu umva mvuga ari igitutsi cyane kubera imana bo bayita gatonda rero umva ibintu biratandukanye imana igitutsi hari iwabo hari uwabwe imana sinigena nagisigurira nakiguzi sinogisigura no n'imbere sinogisigura n'imbere ya kamera nikintu gwangira nk'ikiganiro cyaheze umva nk'umuganda umbwiye ati mana umengura mututse umva nk'umuntu umbwiye igwe ntagitahura umva nka Romeo nayo kwitwa igwe usanga bazi ico gisigura mugabo kuri je gisigura wewe kwa nikiganda beti tusi na bo mpekwe wenyene uyu mujama wacu yagiye cyane azi ndimi nyinshi icongereza amusanya akubita mbere ntari bicongereza mu ndirimbo kirimo muri ndirimbo cyane ngo tujamo kamwe icyongereza yarakimibeje kubera nanje abatumva icyongereza n'abarakizi cyane gose kusoma sinashobora kigana basi yarakizumye kwa batanze imyaka myinshi bandanya sinabishira mu cyangwa numva rero je twara dusa n'abantu bagize indimi umwe gwashoboye yaravuze cyane gusoma ubundi icyongereza numva nenda gishoboye gusoma ikigana avuga reka je nanje nshyira ingufu cyane mu cyongereza akana guciriyemo boss watitusi bajya mu itandu rya mupapa Celeste boss wa Titusi wa director wa Nesere TV nawe yatubwiye ngo igwe ngo ni Nigeria ngo bisigura ngo umwami kazi rero urumva muri Nigeria none wewe oya ngira ni kubera abibona by'amafilme ibintu byaguce yacedwa ngo muri video ngo umushemu ngo abantu babamikazi ngo bagende babateruye ngo kunderuzo ngo kubera ngo igwe ngo nikisigura muri nje nango ntabwo akora indirimbo o video twe twakoze gusa audio rero umva indimi zigenda zirasa vraiment nawe cyo vyumva okay indirimbo gambe kwaze kandi bashimye cyane Nivote Festation ku ndirimbo kandi mukaragishye cyane gatoma fresh ebana mwakitse makitondera mwenye twe tutafise support ni ku muziki wacu oya mugabo nawe naguciriyemo uvuze ngo ndabashimiye cyane ndabaye Festation ikibice ndi ukoze akano keza birera muri Merci none iyo Festation duhaye uduhaye akano keme imbere y'aba bantu nyambara isaha nyambara iki niki ndabahaye ugamije ikiganiro cyo cyategeza kukiduha kubera byo dukora twebwe turabamizisi nawe umumenyesha makuru umva ivyo bitegeza kujana ibyo bitegeza gukorana ahubwo birabanye nakano nyo twemerera imbere y'abafanzi kweri kandi imbere y'abafanzi kinaga kigabasha sama mpasanga nibeshe stidiriho abatwe turabufasha sio ni abantu bose nawe mwanya wose ushakira dusinyire tekubwo akarimbo mwakoze nyina ari keza tifite ndabahaye ndabaye akarimbo kama aho tusha dushima akarimbo kama jenga madakawe mwe mugapana bunyene bano bunyene ubu twatanze promotion nini cyane mba ukwezi kwanza guhe nyuma ko ndi kwezi inzaronde twe turashima abantu bambere ba Felicitation ijanye n'akantu
natwe tukukwa kwa nico Amahanganije ntawe. Guys, tuje kumwe na Tito, tuje kumwe na Baoden sinaden aho bari kwatugiye Kandi bravo igwe. Itonjamo neza ngo twije ko neza ubwayo. Imbeko twije ko kwanza. Shikamwenshi je gato, you know. To give you vibe. Tujyanye Baoden. General igenda. Tito sini watangu. Nauma numva umutima ubwira yuko ndakunda 1, 2, I'm low. Nobody can take your place when I kuruta. I don't wanna leave you anymore. Sichakuagarika, be my wife, my love, my life, eh. Be my wife, my love, my life. Mukwano kwagala nze kwagala nze mukwano kwagala nze kwagala nze igwe mukwano my heart igwe I really wanna marry you daguku umutima wanje wawutwara ubu ndiho kusolve your love ndagaranze nawe twikwane onana ni wewe mbona nkaryoherwa 1 million uri fa Right, okay. Ndio hapo yavuga ngo nze oya no kwagara ija navyo please Baoden nze mukwano kwagara nze kwagala nze bisigura nikuvuga ati mukunzi ndagushaka mukwano kwagala mukunzi ndagushaka nze kwagala nze jewe ndagushaka jewe nyene ndagusubira mukana. That's crazy, man. Okay, idirimbo kugira mwiyumviye kuyikora muri style yuko oya yugucanga indimi kugira kuyikora muri style yuko oya. Yes, ntangwe kubivugana kubera ko uyu monde turimo bashobora kugira na surtout nk'ubu Baoden yaratembeye nanje ndatembera afise abagenzi benshi bo mu bihugu bitandukanye kandi batumva n'ikirundi kandi basanzwe bazi ko ari n'umuririmbyi. Sasa rero barashaka bumve basi nabikeye mu byo aririmba mu kazi kiwe. Iyo mpamvu rero twavuga ducanga indimi. Baoden imyaka yabaye hanze ni myinshi gose ku buryo afise n'abafana n'abagenzi benshi mbere wo mu bindi bihugu batumva n'ikirundi. So barashaka kumenya evolution yiwe hageze ubakora gute ivyagezemo n'ibiki. Nk'ubu rero ari ndimbo abakumva amajambo amwe kayumva babona yuko fresh kweli babandanye bamukurikirana. Njara abagenzi fise bumva igiswahili n'icyongereza. Abo rero tugucanganya indimi barashobora kumva bati aho kumbe ikintu bashatse kuvuga ni iki kubera ko hari message tanga igaca isigura indirimbo yose. Ya ndamuganira Titusi igituma umuziki w'Uburundi kanatsinda udatira imbere cyane gose ni kubera keshi abarundi ni kubera abarundi dusanga tumo turaririmba ururimi rumwe ugasanga ni cya kirundi ni cya kirundi ugasanga umuziki wacu nusimbi imbibe ni kuvuga iki nuzoririmba ikirundi gusa ngo Muganda ngwakumviriza nuzoririmba ikirundi gusa mu Tanzania akumviriza nuzokuririmba ikirundi gusa ngo Mongereza akumviriza cyangwa mu Faransa cyangwa mu Nigeria ni kuvuga iki nk'Abatanzania nka mu Tanzania ashaka kurimba indirimbo y'igiswahili yonyine hera ataze mu Makongereza kubera ushize mu Makongereza n'utundi turimo bituma n'umbyari hariya mu bihugu bitandukanye atumva nawe ukumva basima karimi asanzwe yumva mu ndirimbo yandirimbo acayikunda ni kuvuga iki gucanga twebwe indumi ni kugira umuziki wacu wagura imbibe wagura imipaka ugire uranko mu muziki w'ubu ningurikana bumenyi muziki w'ubu sumwe wa kera ngo bamvuze kuri radio kanaka bamvuze kuri kanaka umuziki w'ubu urabona ni n'amashusho media kandi ugeje nabiravyo abantu badukurikana keshi bibera hanze niyo mpamvu je tuvuga ati rero duhindure n'ama style rangi ya style twakubisemo siza style zovuga ngo bumvize gusa amajambo
urimo ayumviriza n'umutuku ugomba nyine umujegeze kwa nko mu bindi bihugu keshi rikundira nawe tukumva n'ibyo uririmba mugabe ibidundo nawe urimba gusa uburofa umudundo kwanza umeze gute bimeze gute niyo mpamvu bajya keshi umuziki ugira canga indimi binafasha angaje ati tusayimvye neze cyane gose icongereza menga n'umongereza hanyuma njanye nyine nasizemo mikiganda menga nyine n'umuganda mvajya na kamera cyajugumira bishasha ati umwana cyashushe umve hagero niho bye gucanga indimi mu muziki mbega audio ndiye ikoze audio yakozwe muri Orion Studio kwa Jojo ngaho nyine abakumva se Marasino yashasha ngaya nayibonye kweli ibintu byose ni burayi nzobure kuzaroza uzora bakiriya benshi bazi ntari bana natwe abantu bose baza kuri umve bose tubwira ati karibu reka kwanza twakubitira ikintu kimwe cy'gisasi kujya mashasha okay video kwa na Kenny na Kenny okay hanyuma nkaguciriyemo ngira sinzi nuko utarabigirako ijya ndirimbo yace mu nziri buha inziri yambaye ujya ndirimbo igere higeze ubu nzaza gute ijya ndirimbo mwe mubona isohotse ubu mugabo si yubu okimbaza nyaki imaze igihe kena gute ijya ndirimbo yamaze nk'amezi 3 isohotse nabeshe tutuzi isohotse nabyota angeze gukogwa so kwisubira mu medi gukogwa baze dufate gukogwa twayisohoye nk'uno munsi twibaza ngo duzoza nk'ejo nka video hacaza hazamo ibibazo ukenzo ati tusarabura umwana inyuma yahura n'ibindi ibibazo byinshi bitagira ko bingana mugabo sinzi ngene nakubwira ngo wani ibibazo byinshi nagenda ahura navyo mugabo uburyo Imana irabikoze irasohotse rero barimo barabona ijya ndirimbo ntibaze gusa ngo ni indirimbo nyene ngo igikoroka gusa mu ijuru ni indirimbo ikimo buhinga bugoye amafaranga menshi uburyo bwishi kwihangana kwishi indirimbo yakozwe turabanza kuyibika twati ntavyo kuyisora audio makisohokane na video twaza ko tuzoshaka video nko mu yindwi ibisanga bikaza bijya bisanga bikaza bino bisanga bikaza agi bisanga biza kugira ngo rubani biheza giye okay indirimbo yakogwa sizi ko yagiye akwa mino misi nyene haya bako twumvise cyangwa mutubwire neza yawiga biri nyene yagute ngo aragonganye yagenze gute twagonganye gute ngo twagonganye gute nabishi ngo twagonganye mubeshe ngo twagonganye message mushada n'abantu babibwiye ko jewe bwa mbere hoho nkipanga ko tukwigira namwe ndavuga nti jewe umuntu ntabwo ko kuba ni comment ngo kwigana n'umuntu ndamwiga ko wese nkiga iyo ndi mbasha kuvuga ku ndirimbo runaka ndiga ndimba ikoze gute yayikoreye he nubwo nabaje ndimo aho mwayikoreye ndahazi video yakoze gute ibisanga byawe navyo nivyahe muvyo bisanga byose na makuru nagenda tohoza hari bisanga byo kubwo mwagongana byagenze gute kugongana gute cyo turi modoka egaba atari modoka tayo tuvise ko mwagwaye barabesha twogwana tukaba turi kumwe ngati oya gusanye kwa nyene wamwe kwa nyene musamu n'abajimu n'abahungu mwe nibisanzwe ahubwo bavyumvise rabe nabo twari kumwe ngira ngo bagwa oba kumwe mwebwe no yafuna njega bashi je audio fise namugije n'abashambye mu ati bisigoreza kwaza guca mu kiganyo yuko Baoden yagukasigipa yagukubise wewe ufuye gwa ko oya ngate tuzagafushere kiyoni kajanye Baoden basi walija kwanza Baoden basi kugira ngo white kwanza basi hivyo abayeno nivyo oya abantu bafise isa magupe vyaracema magupe satandukanye biravugwa bavuga gute yuko Baoden bya nkumizaje muri clip wazishatse bwa usha kuzirarana nawe wavyanka ati abaje mu kazi batahe ngwe oya reka ndakubwire kwanza reka ndakubwire nese ko ndiko ndakubwira bantu yumvirize abasore bavuga ko ibintu byinshi urabona ntaje bamaze kuvuga ko ibintu byinshi muri bagiye cyagiye bacu kunyugara banyugaye nk'umuziki nk'umaka wose bavuga ngo Baoden ngo akinangwa amaprono ngo amasex n'ibyo arigeze ubona ari byo hamwe kuri TV perekana amaimage amafoto yawe y'amafoto y'amaguru Baoden ngo ibintu ngo akinangwa amangwa prono
amaze bavuga ko ibintu byinshi nta kindi gihe wumvise bavuga ngo Baoden ngo yapfuye none ubu Jesse ndi ngasi mpema nta kindi gihe wumvise ariko oye si umuntu nyene wo hanze bivuze mu mwaka kumanya nyine kandi nubwo kukiyoje ukayumviza umuntu abimba yabimbwiye cyumumenya mwese yagombye kumenyekana igifyeri ngiragombye basi nabo mwari kumwe basi byagenze gute abo twari kumwe ni benshi usanga uvuze ngo nabo nivyabaye kuri twebwe usanga abo twari kumwe nabo nyine twe nanje tuzi iyo nkuru jana je tunzi kwe basi Baoden bajya ko gose bajya nabo batahaye jewe oya jefse abakobwa benshi abakobwa bafite narabuze naho ndabashira Baoden bajya bose narahebye je nambobwa tugenda ndwi zitatu tugenda ndwi imwe zibirimba ndagushishe ndaguheba kwa cambere ambe tumwe turagendana uri mu ajya 6 yiwanje uri muramenyekana abangene ni beshi je maze kubona abazungu abayitiriye abasamari abanyakore abanyarwanda abasudani nagasha gishasha za kuzana igihe umba bisiga ko basi bajyaye bwakoze muri clip byaje byajyanye none kari kazi twara abahembe twabahembe barigendera nagomba je tubagira amahije tugana mariage kandi wewe rero abeshe makubona muragoye wani mwameze batayivyo revyo biga ivyo bintu sivyo ahubwo nyine tubaze ngene inkuru nyene z'umuziki nyene ivyo bindi tubikase nyene mu muziki byarimo kumva byavuze ati Baoden asize no ntaraguhumutse basi ifoto yinuze yitwa wabwo se usatutse naje ndaba fresh umaze duseni ndega wawe bavuze ngo hari n'umuntu asaduse yamenetse ngaha Jeno kumba Jeno deisha guys bakuza Black TV Jeno deisha muri hago mbere ni foto deishiramo yo muri asadutse bavuze ngo uyu mugabo gitwereke ndake umviriza umviriza zana 20000 ntabwo tuzane 20000 tweke iyo foto ya twebwe ifoto gusanga cyazaga bosa zatari we gusifotira hano umve ni yande ifoto no bavuze ko ari titus oya he urumva ni photocopy ya titus rero soye yamba yaramenetse nyamubo yarakizwa yivize mu telefone yitonesha basa niba naongera vitu vingi nawe pia kuna biwa bwana unabijua ngira bakomje kuducira inzira y'indirimbo ego gwe okay igwe irasohotse navuze bati mwahuye navyo kugira ngo ishike irindi kogwa irija kumugaragara kuri YouTube gushika ino saha nyine yaciye akigwa mona yakiho kumwavyifuza canke harakanwa kakibuze mugishaka gushirako mu bisanzwe inge mvuge Titus naca avuga musanze igwe nta mwanya munini iraso nta mwanya munini maziraso turabe ngira imaze nk'imbisi nk'itatu cyangwa ine ni kuvuga iki okay je mbona nko mu ndwi zibiri je tuzoba dushaka igereko icyo maze kubigerako gusa n'ubundi azigeze si habi njya naho je nogeza Titus niwe wabandanirizako kubera hanini Titus indirimbo yagaze ku izina giyiwe je ndi nk'umufasha nivyo nyene yavuze naje nta byishimo uvuga nuko indirimbo mbere ahubwo imaze muri musi ni vendredi yasohotse ma turumva iracamaze imisi 2 hafi 3 ntiturashobora kuyicira urubanza ngo bimeze gute ariko gusa kimwe kungene yakiwe neza kandi abantu baguma baduha ama felicitation nuko badaherekezanya n'akantu nkuko bavuze nko mu minsi imbere nayo tuzovuga ati kweri ivyo twashaka tunahajewe nashaka hanini yene dukora na Baoden arafise hit naje ninjire kandi nje kuri akora n'abandi bantu babandaye babona yuko tubana dukora Baoden agikora nanje kandi ndiko mambana nko minyuma y'imisi naho w'indwi zibiri cyangwa ukwezi tuzoshora kuvuga tuti igwe kweli yatugeje ana ico twayifuza twarakiroze cyangwa ntitwakirose muga nk'ubu vraiment bimeze neza kandi n'ama TV online baguma badutumira mugo ntituraronka umwanya wewe atubahuma kwana urabona nigisohoka bari badumanya ugasanga mwindi nk'abantu nka 5 ku munsi nta kuno wa program umva nka twakomeye ko tukubaha
uri kingi tunakweshimiye barabanje kumwaza bati ni muri ndemundwiza muri amaradio na nkubu bari maripanganye gutamye amalista ati muzozi kuri Buja FM muzumu n'uyu kuri FM muzumu n'uyu kuri zangane kujana nawe cyuvyumva grafre naho cyangwe abakuri gutibe kwanza atarabunye unashaka yes igumikora umuti bidwa nuko nyene uravuze Baoden asaza ofisi zina ne yibuka igihe wari kuri hit cyane na Baoden na dogo yiroriro dogo ni umwangararo yagusuma imyaka ico gihe hari kuri mise vivyo nkuru ayitsi kuyibuka amwe wagiye kwiganirwa imoto cyitwa double cyitwa tuimo Burundi tuyita ibi ni fresh ico gihe sinzi kwibwe story iyo moto cyitwara dogo shafura cyane azi dogo yitwaye wanajeshi chagiye chabana ni hicha hari jewe batwa disantre ba wanajeshi dogo ba generator moto yatwaye wanajeshi dogo yabaye wa kabiri okay twashavura wewe twashaka ku buryo urekanisha vugyawe byemeze gutana batavyibukije twibutse gatora nanje navyo nibuka imigari kera cyane gusa vyo nibuka byarambabaje kwa je bamaka envelope kamafaranga makagira nka 500,000 kandi ico gihe araje nandi kuri hiti sana cyane ko zacenge ndakwa ka micro ministre nyakubanya mbabarire janja kinye n'imigabo ndamunga bagira bandase babyinshi bana mutamacha avuga ati mukora ibara mutamacha avuga ati umwana yambataye wa mbere azo wa mbere n'ikindi gihe ko vyagenze kandi burya nyakuba janja kinye n'imigabo yaca n'umugenzi ndamurimbira n'akaririmba ramanye n'amafaranga atagira kwangana mugose navuga no imbere y'abantu nakarimura akanyira ati janja genye n'imigabo mugabo janja genye n'imigabo jejwe nkino n'imico kama natwebwe abaririmbyi tucaruka kuririmba turashima imigambi yawe janja kuro mugabo ubu nagitwaye nkino n'imico kama kora muri deuxième vice présidence numva duguma turonderana ndamurondanya na disponsor dukanyira guma tomereza umva niko vyagenze umva namase micro nyene kuvyasira mugabo urumva nyene ivyo vyarenganye great ico ashavuga ko ni icahe nuko ni gato cyangwa kandi cyo kandi ku muziki wawe ubwango aza kumva ico ashaka gushika kwa accepted ico gihe baravuze ko wari umwana mwibarabara cyangwa ntivyarije kadaje n'abamibarabara mugo jewe erega nabarabara ivyara ubwo je abantu barantwenza habyara abantu je nabaye mwibarabara umwakumba hajya kwita uko nabaye mwibarabara hari bwa ubwo ndondere izina kuco ngomba gushikako mugo mwibarabara narahabaye ingozi narabaye amezi 6 mwibarabara nino ndaba amezi 4 mwibarabara mwibarabara nacenda rivamo rero bamenye mwibarabara ntanzu iriho mwibarabara umuntu aba kubw'amagogo wewe ubu muririmbye ukabuba mwibarabara umva nko no mubajije ngo ico gihe ngo waba mwibarabara niko byavuye ko ari umwana ati wavukiye ukimuza nk'abandi ariko mu kwanya byashibigwa wacuja mu barabara ya kijya kuririmba udubara mwibarabara naca cyane gituma naho gusupportisha gusumba ico nyene n'amajambo wavuze ati ngo je mu ndenganije uko ndi wo mwibarabara dogo nawe muragize iki muri sarenga yego kijya gihe nyene naba nari navuye mu barabara ngo musanzwe ubwo ntangura umuziki je naba mu barabara niko no bakwega ako nyene n'ubundi osakanya ngiye no wistage n'ubundi no uye wazi ko bitariye ku ivyo byarekuriwe ivyo ntibirekuriwe mugabo nko kubarimbye byarekuriwe kuba bivanye kuba ubukanywa uzi ucukanywere nico giye uko rero nashaka gushika kuba ari nivye nyene wa mwibarabara na mwibarabara kesho usanga bakanywa kuko bwuhara hajye kabigana tutakana uco unagwarangira ngo sinzi ubu naho mwe natitusi ibintu yanyu isa neza nire wewe wamutwivugira wewe utikije nuko oya na Jesse na sinigeze ndabikora vrema yego kubera ko aho nakuriye hano nugarana gose nta n'abantu twakuranye babikora mugabo urumva
ngira nibaza ko ari cyo cyatumye ntabikora ubundi kwereje n'ubu urumva maze gukura sinabaye nk'ibijambo ariko nakajwi kiwe karamusa umaze kumva nibyo tituzina amajwi ni urangira kuge muga bavuga ngo wabigira ko amajwi amemeza jewe jenda gakango no bwano juri meze neza kwa nk'ubu ijwi giwanje se ngombe komera nk'icyo cya tituzi je ngombe ko riba nk'ijyaba niga nyene y'igigangsta nyene kwa nka je ndirimba style zose rap raga ibintu byose nyene R&B nk'abaraperi uko jewe ndavyumva uko ndavyumva kandi jewe uko ndabibona mu buzima n'ukwitonda kuko vyisi biragoye umva nk'umundi ndawukarondeza uba nk'umundi ndakarondeza ndimvye nitonda kujya nyene uko jewe ndavyumva rumva kiyageze numva ubuca ntegeza kunyayo kuronda nyene urujinyene rukazene rw'abagabo uba nk'ubu ndimvye nkati tuzajanye akajike karongoroye nanje nkacafuta nyene nkacashamo gwa rujinyene gwe kandi urabona ko amajwi yatoranye uco vyumva uramaze kumva nk'indirimbo zanje nyinshi zimaze gusona uko ata amavideo ndazigira za mukwano za sofine zande n'ibiju nyene vy'ibiragaraga igare muri Uganda wagize ikigano na igiso ikigano nacumvike cyose uvuga uvuga icyongereza cyane uvuga icyongereza byatari uvuga ko natakaje telefone bari banyivye telefone miliyoni 4 mu nyuma avuga ko imodoka wayitije umuntu ayigonga sana umushoferi eba numva ni atena na ya mushoferi antware nyene kugura ibintu urumva rero umushoferi aravurugana mana kijya yemana abashoferi babaganda banywe ibintu byishama bijya umva ngo amakanyanga urumva ya kanyanga bayidandaza ku mugaragaro amanayo nenda mbwati ntwara kuri mukwano kedo eba umujama yavuze ngoza umuduga pu aho nanje mvuga nateye crib bavuga abantu bari muri kesi kwa muganga isimu imodoka nabo bagiye gukoresha burya n'ishitwaye nk'indwi nka zibiri none yashanya ngo aye kugira ni kiganiro nyene na edition nyene ku telefone ubyose byayangaye byayangaye burya atari ngaha mu Burundi atake bufise nyene ahandi mu Buganda mankazi kwa amafaranga n'imvura ya amafaranga mbafise mu Buganda ndaguteye cyo genda mu bitaro indere kwa gaje mu Burundi aje kubera waje mu ndi kubera uvuze waje mu ndi kwikanya no bino vyemakoro no miguma bizana ingorane nko pari ho mariking imodoka ndarira ku munsi 10,000 kubera hariya mu bisanzwe nta si wanje ho narimba nari impanze kandi ano hari impanze nta muduga nashaka kuhinjiza umva byari bibazo none kuvuga iki ko nimaze kuza amaze kutugurana amezi 5 tudakora cyane cyazanga amaze kugura amafaranga menshi hano ndira umuduga sanga n'umuduga y'ivyuma bimwe byagiye bipfa kuba mazige kinini udakora none ndavuga ati aha rero samavya nzohakura hakono gumira ngaha habwo avone suye mu Burundi kwa abafanzi mu Burundi baguma barira Baoden niwe dogiteri w'umuziki niwe bigire biki niwe abandi baguma batumena amatwi baramaze guhonona garuka mu game navuga ati mu Burundi ari mu Uganda nkabona nari naho ntora kwa by'umuziki kandi ma business nguma nkora ngo ngiye naho mu by'umuziki hariya ngiye mu studio bankorera fo kubera ntibazanzwe batumenyereye neza acavuga ati afubwo ngusho no muduga 100 pièces nesure home nikore nyine umuziki ni poere kubera hari asinzo bantangura umuziki habwo ni kujya mashashe muziki ni kuva cyane ko kazi kanje nawe cyo vyomba ya nano ko namukombozi jewe ndege nitsiriho nuko nana Mkombozi yaje kandi hariya yari yibere mu macungu kandi no yigarukiye none bamuraho yarabuze bawoza hariya yari umujama wanje sana Mkombozi kandi anamweme ujya no muniga kabisa nino hose wamuja ataragenda ino kuva kera na nozuba dufitanye n'indirimbo none hariya mu macungu gute hari urumva hariya ubuzima buragoye hariya mu Buganda urumva udakora ni hatari ntiyakora udakora ni hatari ni hariya yikorera ibintu byo muri saro ibintu vya guco gusa si byiza kuvuga akazi kundi muntu uri muramurengera kareba ndadekonye ngo kwanza gusa nari ibi Mkombozi n'umujama wanje kandi umuntu akora nari ikindi yakora ica ikindi kintu yakora n'igiki nta bindi novuga je jewe jari anatora amabaro y'impuzu natwara za Sudan za Kenya
n'ibindi nyene nkaranguza mu Buganda izo business zanjye. Abavuze ko adaza Drogue rimwe na rimwe nadandaza nyene amaganja kwaje umugore wanje yari afite imyaka 45 yari umukecuru akaba n'umujeshi afite amapeti 6 akaze urumva twari dufite wo musoda yakatse urumva n'amaganja naradandaza nyene shatse fo mvuge vyo nakora ni fo kubesha amaganja cyo vyumva none kandi ngo bambara amahera menshi ngo ibiki aho hose nikubwira ni gutwara ni kurondanya neza sikise kuri Baoden avye utuntu twishi urumva nka ndirimbo ya tusi aje kugutwara sisi nta kantu tusigeza nyiba mugabo uribuka nka ndirimbo yanje turi imvura itemerewe no guhita turi imvura abandi bace bitango ni imvura zibidavye abandi ni imvura z'abakobwa hona turi imvura iguru pamaroberi mvuga kuri turi imvura itemerewe no guhita turi imvura nayibagiye nubizi n'ubundi aririmba neza yo numva ngena vase mubye uno mujama aririmba neza sha ubu ndavyonona cyangwa ndabiryosha Agiye sonu tukaje none nabugurinzi tureke no basayiro barafroboze me kujya ku usara fro prepare niko nyene yamaze kurimba na susokeye mugo biravye mu bantu bagirana ama video menshi batuma bawika ni jewe neno cubibona none neno cubibona okay abantu twagutse ko bose nk'umwe wababwire no bitwari bagize bamuvye tatu kuko umuntu ajya cyuta dodote oya ahubwo ni byiza bamenyekane kwa jindi se wabo bamenyekane kwa jindi se wabo ni byiza bamenyekanye ni bye sana biba biryoshe sana kandi aho kajenga nk'abantu bantwenze none ngo Baoden ngo Baoden ngo kubera iki ngo togira hiti ngo nkimwe ya kera uvume ngo gusumba abandi ngo baraguca eje namanda babwiye na ukuntu umuntu yovuma bavume bakujya kandi kwa kera nange kikera aro nk'umujama bama bambaza ngo ngenda muvuge ko atarimo mu byo kumumbaza tufate nka Farias nkaziga ndimbo leave me alone check mic yapetse utazima kandi nawe mapira kubazima muwashe ku ntebe ntacu aho no gashya Farias hajeho nk'abantu bantwenze kupa udeni kwa 6 yaragwanutse ngo bandangu kwiti kujya ke na muntu agira yiti wico bugira kabiri gize yiti bugira kabiri ni makufuni wajupfuye niyo yiti bugira kabiri ne dufate nka Farias ndimbo ziwe iwanyemera cyangwa leave me alone nize ndirimba zoririmba nkazijya zizovuma nkazijya nibizokunda nize je ndirimbo zorimba mana yandi zogira yiti nkakujya nibizokunda kubera iki zijya nizo ndirimbo zizirishaka no vera zakoze mu mitima y'abantu zizokwamba kujya igihe cyose urumva kuririmba ngusume nk'abandi iyo nabasumbye kuva kera ndabasumbye bugira kabiri ahubwo nibakore babo bagomba ngo namire ko ngo hanyuma namire ko babo bumva bazovuma ryari bagomba namire ko nk'ababa ndi bava ko shoma ngujya muntu ngo agapfa nanje nkagenda kuri hiti aho ngereka nk'ikize kirawo chamya ngigirana ari mwazoge agiti kaziga ndirimbo za kidumu zo kujana ariya cyangwa nkaya bandu yumvirize cyangwa nkaya ndirimbo ya kidumu ya indi uwishe wazabi ari ndirimbo ngati kitwazo farinde zizovuma nkatsi Beza ndimuzizi gute we kwanza nzinde muzizi gute ndatsizi ko ari bo barimbye twatangura kuva kera umuziki yeah ariko warigeze kuyaka ko tabuze bajya igituma bijyana bande bigeze kujya abantu barimo barabimbaza niba bazendetse uri umuziki niba abana bakivutse ubunyene bagaca bava batazi n'iby'ubumesha makuru wabo butivona nibwo abaye bwishi wose nuguza kamera avuze ngo ngene kuguza TV online nufite telefone ngo ngeze kuguza TV online bafite computer muhira bavenda bifatisha kina kuchere nekuta telefone nukoje telefone ujandabisha muri computer ufite TV online akarato akarori arindira yakucanganya nikuvuga iki rero nkaje Baoden ukwiye kumbaza nk'ibintu by'abasana ubanza gutohoza timbe Baoden atanguzi kumujyari na jyari nonze kumbaza ngo nakangura muzi nukuvuga cyumbone nka mushasha abo ni ubuzi rero nawe cyo vyumva kandi nje ndi babarawo
bala icyo vyumva rero kuvuga iki rero umuziki mane umuziki uravuna kubaka izina biragoye rero nawe cyo vyumva besa dumino yari mwana mwari ko cyagiye je oya je narimbye imyaka myinshi sadubuga sadubuga yarimbye maze imyaka 10 maze gukora umuziki 10 areka kubera ukuri gusavuye 2009 aririmbye je natanga umuziki umviriza je natanga umuziki mu 2004 umvise okay none umva ujya nawe uri mavuga atanga umuziki jya yatanga umuziki 2006 muga amenyeka 2010 none umva je ngisora cyemenyekana kwa je nagenda mu studio ya kazi kujana mwana w'ibarabara nafisa na sponsor menshi cyagi wagwa na tibo kwa sasa bazati tusi kwanza titusi nayo mubazi bati guys tuvuga hafi saha yose titusi uko Baoden wewe muri kumwe nkawe mwagere imereye uhawimva gute yani na mahoro menshi kubera ko radiko nayivuze tukiri hariya ije nyine muri Tanzania ndi mwaragira ngaho ndamuraba kuri televiziyo na byari ibintu mbona yuko kubona umuntu nka Baoden bikazoba ngaho gusa urumva korana turasangira twigwana ni ibintu kandi abantu benshi nabo ntibemera ko biba akajagari ki ukabona gute oya nakajagari yabona arakerebutse tukandika kawe ibintu byinshi ndawubwire wewe ngenuremo ni kujya mu cameraman aremo wewe titusi ngenaremo ni kuri amo tipe ore kumwe ngenameze mana dutandukanije mana uri wasapetse uko ngeni mana yamurebe nizina gimana mbere niko bimeze angenda gutera inkuru hari abagabo ngaba bategetse nkavuga amazina sivyo gusa ni nk'agakuru nganda gutera ni babiri bahambaye ari nzi ndabikishije mu wocubamya bwo ari ngenda bivuge mu gifunyafunya hari umwe avugira hejuru cyane uyundi nawe avugira hasi pole pole kandi bose n'abantu bahambaye umva byose wogutse nibisanzwe abantu umva turatandukana ubuzima jamake ona rugoro imana ari mu vrema urumva abantu turatandukana okay turaho nyene kandi rero aragira nangosora kenshi cyane kandi ubona muri je igikimaza kumwigira ko Baoden cyo gutuma uvuga cyo mutwangiye gukora neza gusoma ni byinshi man ni byinshi vrema kubera ko ikintu cya mbere nabonye cyo ubuzima rabutahura gose ubuzima n'abantu babagenzi cyangwa n'umuziki byose ni umuntu abizi kose arakunda kugira twe ugasanga turiko turavyikamo nabi nyene tugende turavuga ati nagabanya ibintu bita shombo cyangwa gushombokera umuntu cyangwa gushoboka muri ibi bigabanye hari isi yarahindutse cyangwa ibintu byarahindutse ugasanga aranyeretse inzira imwe hamwe habone ngo sivyo we babivuze uko nyene kubera ibona ndabikoze nka chansanga na space rero kenshi vraiment je ntaba benshi vraiment kenshi mu bintu nasanze mbere ubuzima butahura gose nabisi yaranabamenye gose abisi yarabamenye cyane gose ari ibintu byinshi akunda kunyereka cyangwa nakumbwira ngasanga nibi ni nkuko kandi wewe ari control kenshi je ari gihe bihara mbere nkanywa nk'izo nka zibiri nkaca imborerwa nkagwa hasi sanga nyene wewe acanyegeranya ngasanga ibikoresho bwanje bwose rabufise nikangura mbwira ati wewe kubera guti control kazanga yabumbiki kavuga rifo kumenye yuri cyangwa ibintu uko bimeze ibintu byinshi je nta kavuyo gusa ratera inkuru nyene umuntu ntagwana oya je nta imwe ndabona abantu bavuye ngo Baoden yagwaye na titusi nakubesha okay Baoden titusi uko mubonanye ni umwana wawe ufata uko sivyo ni mutoyi wawe ni mwana wawe muziki kwa gufasha bamufata kubo n'icyayi kintu umaze kumuha ubona nawe wishima cyo kintu ndakimuhaye kandi nanje ndabaka kagikorera ko neza nkuko ndavyipfuza cyambere je titusi cyo maze kumuha maze kubona amaze gukora ko nko ndabishaka cyambere nambere n'impanuro ati titusi cyambere nambere yarafise abagenzi babi aho umuntu kandi afise n'urukundo rwishi akiyibagera akibaguka ari umustar icyo kintu cyose nagenda kimwigisha ati iruku bano bikuruku igenze minzi ruku bizogufasha guca kwa itusi kwere n'umwana meza mu kuririmba kandi n'umuntu ndanamuravye afise kazoza keza mu muziki
kandi n'umuntu ko ari afite ingabirano mu muziki mugabo ari kinataramya showbiz kwa umuntu wari wese umujama po umuntu wese umubara ni sawa mugabo showbiz ubukene salama sana mugabandanya pa n'umuntu kumwanya ico kintu cyose ndamaze kubona arimo arakigenderako ikindi naco novuga sinzi ngene novuga ivyinshi nivyo turimo turafashanya kwa muri Nyosere TV muri tetemeti yiwe ico nkene yarafasha nanje muri tetemeti ya Orion Studio hondi muhongo na audio cyakene ndakimufasha kimwe ibintu byose mbona mugabo mu biragenda neza urumva nta bindi ayo mbike naco nyene cyo kujya abana naho umenga twaragabanije kwari ukuntu hari ukuntu imenga turi nkano mu bare bukomakomerwa nka twebwe dukunda gusohoka mu ijoro tusanga abana bose bagumye kutwiyegereza titusi desayero ibiki Baoden umva bunyene nyamba twicara nk'abakobwa nka 30 twicara nka 5 cyangwa nka 4 ya no ducanganya kandi hageze kubikura yumviriza hageze no kubikura hageze cyane abasezera ubwo kerage wasanga ati tusi isimu yiwanje kwese twatwaye ku meza twese twakoswe kacho usanga ahubwo n'isimu ndinze no kwitwara narayicomokanye namugade dutete nkanye no kunguvu kaza kwimusha mu gatondo mugabo byose ubu arizingura numva imaniro zose zimo zagenda zikora urumva kandi ubu tugena ahantu aramati Baoden ico gatono cambara ambaruko yo muzu no yambare ambariye nanye namugade ati tusi ebana pafe ndazo yikunda mugabo no musi bahindure inamuzo bagire guca cyangwa ari kuko byose bikagenda neza umva ati tusi turahuza turakorana neza yeah guys twari kumwe na Baoden cyo kumwe na Titus twabaye muri kwatsi kuturagira pisa mwayiko yeah kandi mugabo igigano cyameze bien kandi naguciriyemo 42 kwanza babwiye indirimbo yibasha kuyisanga ugenge baguma bagenge ama surprise n'ama sabone nyene n'ama no tubyumva Titus tubwire yeah indirimbo yacu Ive sigura wewe mu kigani uyisanga kuri channel yanje ya YouTube ni Titus the Sailor niwibagire kugira subscribe uchugena no kwa channel ya New Baoden ugire subscribe hama mugira amashare menshi kugira ngo mubandanye mudu supportinga muzisaba kenshi aho ciye nimba ari ku studio canke usaba indirimbo kugira ngo tubandanye twiryohererwa n'ibintu dufise ni byinshi gose kuri support muzotwereka n'ivyo bizotuma tuma niyo ndiba yamugiye gukora cyane n'izindi muzokora n'izindi nyinshi zirahari ni byinshi tugiye gukorana kandi turababwiye abantu bose bari buraya ndazi nimo mu mufisa amafaranga nimo mu mufisa amadolari ebana muduterere nyambare ibyo bihumbi bibi by'amadolari cyangwa nyambare iryo jana ry'amadolari tumwe twayabona yeah of course yes Baoden akajamo kaba Baoden cyo nababwira akajambo kanyuma no ko Shimino TV yanyu kandi Black TV Black TV. Kana zichonge ukigwana mvile. Black TV. Chongereza. Basa yezire mu gichongereza yaba. See you guys. See you people. See you tonight. Kubone kumugorobere. Jori gari je. Sasa kanda masanga. Mwe burira. See you. Black TV abakunzi bayo mugire sabone na subscribe bye ari baheza kuga cyangwa uti okay shabwe presentation mu Kirundi uvuge ko byavuga ati karibu mu Kirundi bigano cyacu nitwa Baoden sawa mu Kirundi karibu mu kiganiro cyacu cha TV Black TV sukonyana no mwese ndabaye karibu kandi turanahejeje ahubwo ndanabasezeye kirindira sobikiye mu Cyongereza navyo sobikiye mu Cyongereza sinabivuze none wabivuze yavuze kandi yeah come nahejeje wari mucanganya gutavuga vuga mu Giswahili yawe je nahejeje hapana yeah